Ni hehe? Turaduga cyangwa turamanuka? Ni hehe? Tumanuke cyangwa Na. Godo. Dodora, sumut. Naha. Yitwande. Yitwande. Dodora, sumut. Cha. Aha. Kwabe kurubibona. Na. Ni umujyana. Dodora. Wari eve nimba ninde? Ni kwande. Baramenyereye kuri mushikanje. Ndakubona nawe ndakubona wambara ibikanzu binini none ko mushikanje basigaye ambara ibikanzu binini. Dodora. Ho. Mwamenye mushikanje mfise cyenye ngaha. Nunzi uzobaza muri quartier yose je baranzi. Ingoda. Niba ushaka kubana nawe kataguye intoki bicyamba gusohoka. Sohoka. Hagara Sara, uramaze kubona umuntu bamukataguye intoki zikajya pembeni bamukuye amenyo. Kwanza we shasha usi wa Mungu ahora aza kugutora ngo bijya byanyu by'amaserire munenda mujya mu masengesho hariya yanyu. Je uranzi? Kwanza wunzi he? Si wazurambesha ngo tugiye muri serire kuzikora. Nza ndabesha muhira kumbe tutagiye muri serire. Mani, je uramaze kumbaza ngaha muri quartier umbaririze ubaza ati bunduki ni nani? Nawe nakukatagura ubwanwa nkabukura. Ibi nibiki wakoze? Habaye iki? Ibi nibiki wakoze? Ibi? Nibiki? Iki kiri imbere ni teza? Nibiki? Ni musozi teza? Najya nikorera kiri manjana. Nibiki? Si watenda mushikanje. Umviriza ndakubwira. Jewe sinterinda. Ntera ibiharage n'ibijumba. Sawa wovuga yuko wowe utera ibitoki utera ibiharage cubona rero ko ari wo murima rusange ufise n'ifumbere na mase yo kuza guteramo nyabitoki byawe nibiki mani je nona kurya mani ibi nibiki mbona wakoze wateye inda mushiki wa bunduki mwikartse baramutinya ibi nibiki uyimbe wigera jewe ibisigaye urimenya wende kandakwereka je ndamukata ubu rero tugenda kwa pastor wiwanyu ndamubaza neza yuko abamagara mu maserire yiwanyu nabigira ngo nibara amaroanje ari umunsi wo guterana wa mamada ambwe ko watoranyije rero kuri Bikira Maria ugira uvyara umucunguzi wa kabiri tugenda umunyana kwa pastor nabwo wewe tugende wewe pastor Lindira abonyene tugiye kumwanya nyawo Yesu ashimwe cyane. Amen pastor Yego je cyari kinzanye uyu sumu Kristo wawe uyu nawe sumu Kristo wawe nashakumbwire yuko muhamagara abashiki bacu mugamagara abasaza bacu muraho maruanje n'amadorasiyo mubamagara kubatera amadu. Murakoze cyane ariko nagira ndababaze umuzinanye gute? Ni mushikanje mfise umwe rudende uyu mushikanje wenyene ndabona ndabivyo mwamukoreye ndakubona ko washavuye ariko ndabona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ndaba sikiranje arijya ishavu ufise na je no ndarifise nk'umupasiteri ndarifise ariko nka wewe nka musazawe urumva ni umuvyeyi wiwe ariko ibi ari ibintu bibabaje ariko ndagomba kukubwira ngo iki ni kigwanisho iyo amajambo ari ngaha cyangwa mumbwira ko mwamutwara we Bikira Maria yaje kandi ubwa kabiri kubyara umutima iki ni kigwanisho ni ukuvuga ngo amajambo ari ngaha iyo yakoresheje kutariko iyo wumvirije amajambo kutariko iyo umupasiteri wawe yagusigure kutariko ushaka kujyana ibindi muri Yohana 3:13 niho havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye irungika umwana wayo w'ikinege ngo aducungure umwizera wese ntadapferwe. Ariko twebwe iyo twagiye gusenga muri Kristo ya Dimanche abana banyu baraza gusenga nivyo ariko nahaza gusenga ari umwana asohoka atani ikintu yatahuye na kimwe ugasanga ari ku telefone TikTok WhatsApp imbuga zose ugasanga avuye mu isengero azigize nagize ariko ugasanga n'abandi bantu ndiko ndasigurije mo natabaguritse navuze nagize ugasanga ijisho ugasanga amaso nuko ariko arabana abakobwa hariya ugasanga kari abakobwa nabo nta nukuyana bavuga ati musore ikintu kurambwira sicyo ariko ukazubona muyagishije ibintu birakomeye ngo twese turakitije ngo ni sawa ukazusanga wewe umusore wewe yaje mu ishengero afise objective yiwe umukobwa naho yo byihakana bigenda bukebuke ariko yabyemeye bitera bigenda ukone ariko urabyumva rero ikintu cyose no gusaba
nimubone ko ababyeyi ibintu byose ngo ni kwa pasiteri, ahubwo dufashanye kurera. Yamba umwana wawe ubonye akoze agakosa gatoyi, mwitwareke hakiri kare. Ntuzovuge ngo kwa pasiteri ngo bizoherera ngo akubwiye ngo ngiye kuri eglise ndagiye gusenga, ntumuwajije amasaha aho garukwira. Ntugiye uramwitwararika umwana. Erega umwana ashobora kuva muhira akaja mu bindi, kandi agarutse akubwira ngo mvuye ku ishengero ngo twabonye na pastor ngo navuye no gusenga. Guca wumva ibintu byose ni sawa kuri pastor. Ariko ababyeyi dukwiye gufashanya kurera umwana wawe ukamwitwararika, kuko no muri Bibiliya irabivuga ati mwitwararika abana banyu, mwitwararika ibintu byanyu. Amen. Amen. Ndagomba ko dusenga abana kugira bacu bahinduke, kandi nawe hewe mon frère ndabona ko ukwiye gukizwa. Urikora nawe nakumvise pastor, nawe urakwiye guhinduka. Hambavu ya mushikawe nawe ugahinduka, kuko ibyo yabaye kuri mushikawe nawe ntibizokubeko. Pastor, ndashaka kusabira igikorwa ku Mana. Ndatahura ko ivyo nakoze cari kubera umutima bwanjye, kandi ntabwo nacigishijwe mu shengero. Ndatahura ko ivyo nakoze ntabikoze nabikora. Ndashaka gusabira igikorwa ku Mana. Uzobukoze cyane. Ndashaka gusabira imbabazi. Uzobukoze. Ndabe ko noronka kuhora mu mutima wanjye. Basiti. Je nakumvise ku majambo yose wavugiye ngaha, nukuri kw'Imana. Naje yankoze. Nishavu je nari mfise. Wamengana umudayimoni yaranyuzuye naguma naka. Najewe rero ndaguye ndagarutse. Nahevye rega pastor aka sigikomeye. Nakantu kabasani. Abona byose n'amahereni ndakuye. Ndabibona. Ashenete niyo nigize nk'umengana ibinyororo usi. Amen. Yewe nafukamye jewe babarire Imana yo mwijuru. Imbabarire. Abene data ngaho muga pastor. Usigubama. Uhoraho data mwiza kibirengeye kizima, ndagushimiye kubw'abavukanyi bawe unzaniye ngaha mu rugo, ariko bakaba bavuyeho bumvise ukugira neza kwawe. Ikirere kibi cyari cyaje kiba, Satani yari yaje abiteramo, ariko mwami ndagushimiye cyane kubwa musazawe n'umuhungu ukuntu agiye yakaze, ariko ukaba umushizemwo inyota yo kugukorera, inyota yo kukumenya. Reka mwami umuhe kukumenya, reka mama umuhe kumenya ibintu byinshi mwami, reka mama nabo ubane nabo ubazigame.